wa wundi ngo ntabwo nabyemera. Umutama ivegeme imbozwe y'umutama ifise imyaka 98 isimbanye umukobwa w'imyaka 21. Tubaye abakora imisoro, uwo mutama yavutse sokuru wo mukobwa ataravuka. Mu Burundi ndetse no muri Afrika bimaze iminsi bigaragara ko iyo umuntu aramvye amara imyaka 80. Niba koko uwo mutama afise imyaka 98, sokuru wo mukobwa akaba aheruka gupfa canke atarapfa, ubu tuvugana afise imyaka 75 canke 80. Sokuru wo mukobwa yavutse uwo mutama amaze imyaka 10 n'ingahe aba kwisi y'abazima. Ubwo twabiharura mu gihe sokuru wo mukobwa yaba yararambye. Uwo mukobwa abavyeyi biwe ari urambye afise imyaka 70. Abavyeyi bo mukobwa nimba ari umuhererezi bafise imyaka 60. Niba ari wavutse kare imbere y'abandi uwo bitwa imfura mu rurimi rw'ikirundi cyangwa se ubuheta ari we mwana wa kabiri, tumvikane bafise imyaka 40-45. Ubuse koko gute umwana angana n'umwuzukuru w'umwuzukuruza wawe ubaho ukamurongora? Umutama ni akabanda yiwe igihaguruka canke umugore watapfuye atahitanywe n'intambara yo 72, ntaje tuzi neza. Ariko uwo mutama ubu tuvugana yahujega kumika imyaka 21. Abantu ba hafi baragaragaza neza ko uwo mukobwa yakurikiye amaronko. Abandi nyabuna barabipinga ngo urukundo rujaho rushaka. Ese koko rujaho rushaka? Rokoro kwisi igiye yavuka twari tuzi ngo Macron niwe muntu ushira isoni kurusha abandi bose kwisi, yarongoye umugore amusumye imyaka 35. Yamara hari hagafuka munwa imyaka 77 kuva isi yakaremwa. Nari nihenze si kuva yakaremwa, kuko igihe abantu bamara imyaka 500 wabona wanarongora n'umuntu w'imyaka 77 usumye imyaka 100 ivyo vya ntitwabiharura. Gusa Imana ikuye ijambo ryayo mu kanwa ikavuga ati umuntu wa mbere azamyana imyaka 100 ubiteretse amayini 120. Ivyo bintu nta hamwe byari bwabe. Iyi ni rokoro ifuswe mu mateka yabayeho ndetse n'ayazobaho. Uyu mukobwa niwe gitangaza ca mbere isi yigeze gutunga. Usibye mu Burundi, muri Afrika ibi bintu byavugwa ku isi yose. Uno mukobwa yiturukira mu Ruyigi, nuno mutama ntiyaturuka. Patiri canke mustanteri yararamvuye ukuboko arabemera gushingirana ubuzima bwabo bwose. Ese koko kari ubuzima bwabo bwose umutama asigaje imyaka ingahe? Imana iramutse imuteretse nta myaka irenga 7 asigaje ku isi. Yamara umukobwa we imyaka 40 tutamuciriye urubanza agapfa nk'aho abandi bakecuru bapfira, adapfa afise 90. Bivuge ko ni gufata imyaka 70 uhariye ubuturi. Ese koko inorokoro undi azayifuta azava hehe? Amategeko yo mu Burundi koko yemera gushingira abantu bafise ekare y'imyaka 77? Umuntu yavutse sokuru wawe nyina watarashingirwa gute ubaho ukamujako? Abantu bakomeje kuvuga ngo uwo mukobwa nta kindi yakwikiye atari amaronko, ngo yahanuje abavyeyi babona ubutunzi bwako gatama kari mu gupfa gasize ku isi, atireka gapfe kayiraza umukobwa wacu. Abantu bose ico bahuriza ko nico. Yamara hari ababirengera bakavuga ngo urukundo rujaho rushaka. Uyu muri kumva kuri mikro ni Celeste Umusomyi. Iyi TV nimenye nawe TV Plus 257. Banza ukore subscribe, like na share. Ese weho ntacyo ufise bivuga ko uyu mukobwa dusivye ingwara ubusaza yikwegeye azavyara n'umwana? Ese ubwo azamuvyara aho azaba gikomeye? Uyu mukobwa yabajije neza abaza abavyeyi abavyara abasenge ibikorerwa mu buriri koko.
nimba yarabajije ko uyu mutama azobishobora cyangwa uyu mutama yarahongeje. Ni Celeste Umusomyi twari kumwe. Kora subscribe, nta kindi tugusaba. Ninye nawe TV bandanya kubitaho.